Внимание, батарея! Залп! Первый залп, расход. Twongeye kubaha ikaze abanywanyi bacu bakunze bahire mu dukurikirana muri mpande z'isi ikaze muri no mwanya w'amakuru aho tugiye kubabwira amakuru ariko aravuga ku isi muri kano kanya muri ano makuru turabwira iby'intambara iriko irahuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Urusiya ndetse nyine muri ano makuru turabwira iby'urugendo rwa Perezida Vladimir Putin yagize mu gihugu ca Iran ndetse turabwira n'iby'urugendo nyene Perezida wa Amerika Joe Biden yagize muri kano karere k'Aziya y'uburengero turabwira n'amakuru avuga ku mugabane w'Uburayi ndetse turabwira n'ayandi makuru ariko aravuga kwindi migabane n'umwanya dukundira kaze ni murana makuru Twongeye kubaha kaze abanywanyi bacu bakunzi bahe twibutsa kugira sabone canke kugira subscribe akoresha ururimi rw'icongereza kaze murana amakuru yacu rero nkuko twari tubabwiye tugiye kuyahera ku ntambara iri kwirahuza igihugu c'Urusiya n'igihugu ca Ukraine intambara ikaba imaze kurumanya neza amezi 5 itanguye muco Urusiya bwatanguje mu gihugu ca Ukraine bwise special operation abandi bakavyita invasion intambara rero hirabandanya ko bimeze rero muri kino gihe intambara ziriko zibera hafi y'akarere ka Donbas region aho Urusiya kigwana kugira ngo bushobore kugenzura neza ijana kwijana kano karere ka Donbas region ariko rero bikaboneka ko igisirikare ca Ukraine kiguma kigerageza ko gishoboye kose kugira ngo kigumane uduce na dutoya muri kano karere ka Donbas region ni mu gihe igisirikare ca Ukraine giheruka kuronswa ibigwanisho bishasha ndetse ibigwanisho bivugwa ko bishobora gutuma Urusiya bwongereza ibitero bikomeye cyane gose muri kano karere kubera bino ibigwanisho rero igihugu ca Ukraine carose ni nk'amaburende atera kure cyane gose ashobora gutera hagati y'ibirometero 100 n'ibirometero 200 ndetse akaba igihugu ca Ukraine carahawe n'amamisile system ya agera kure cyane gose asanzwe akoreshwa n'igisirikare ca Amerika n'igisirikare c'Ubwongereza amamisile yitwa MM-727 Hamsa akaba aramisile yizewe cyane gose ku rubuga rw'intambara biboneka ko rero igihugu ca Ukraine gishobora gukoresha kuno bwoko bw'amamisile kikigizayo abasirikare b'u Burusiya basanzwe bagose kano karere ka Donbas region aho rero Perezida Zelensky amenyesha ko nguko biri kose ngo igisirikare ca Ukraine cifashe neza ngo kirashobora guhangana n'abasirikare ba Perezida Vladimir Putin bari muri kano karere inyuma yo kuronswa zino modokari ndetse igisirikare ca Ukraine kikaba caronkejwe n'indege za gisirikare ariko muri zino ndege za gisirikare caronkejwe ku munsi w'ejo umuvugizi w'igisirikare c'Uburusiya yamenyesheje ko igisirikare c'Urusiya cakoroye indege zibiri za Su-25 zahawe igihugu ca Ukraine zivuye mu gihugu ca Poland izi ndege rero ngo zikaba zariko ziragira ibitero muri kano karere ka Odessa amazi amamisile y'Uburusiya ahita arazikorora zino ndege zibiri nkuko vyerekanwe ku mavideo yerekanwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bw'Urusiya Igor yavuze ko ngo izi ndege zakororewe icarimwe zariko ziragira ibitero mu karere ka Donbas region hasanzwe hagenzurwa n'igisirikare c'Urusiya turabandanya n'ano makuru aho tubabwira ibitero vy'uno munsi aho vyabereye n'ivyononekaye mu bitero vyabaye uno munsi ni mu makuru akurikira turabandanya nano makuru yacu tukivuga rero ivyo makuru y'intambara ziriko zirabera muri kano karere ka Donbas region igisirikare c'Urusiya cakoze ibitero uno munsi mu gatondo kuno munsi ibitero cakoze bikaba igisirikare cabikoze mu karere ka Odessa aho kano karere biboneka ko muri no minsi ibitero by'Urusiya navyo vyongerejwe kuri kano karere ka Odessa twibutse ko akarere ka Odessa gahana urubibe na kano karere ka Donbas region muri rusangi akarere ka Odessa rero kagizwe ko ibitero vy'amamisile ibitero bikaba vyakozwe n'ubwato bw'intambara bw'Urusiya buri mu kiyaga cirabura canke abeshi bita Black Sea igisirikare ca Ukraine kimenyesha ko ngo amamisile 6 yatewe mu bice bitandukanye muri kano karere ka Odessa aho ngo zino misile zahitanye abantu 6 muri bano bantu 6 igisirikare ca Ukraine kimenyesha ko ngo harimo umwana umwe hadashikanye imyaka 5 n'abandi bantu bakuze bashika 5 bahitanywe na kino gitero Perezida Zelensky wa Ukraine hakaba yahise yamiza kino gitero
amenyesha ko ngo Urusiya bubandanya bukora ihonyabwoko muri kino gihugu, ndetse akabasabira ibihano bikomeye cyane gose igihugu cy'Urusiya, havuga ngo imiryango yose mpuzamakungu ndetse n'isi muri rusangi ngo ihaguruke itabare igihugu ca Ukraine, ngo ifatire ibihano bikomeye cyane gose igihugu ca Ukraine, igihugu c'Uburusiya kugira ngo gihagarike ibitero kiriko kirakora muri kino gihugu ca Ukraine. Twibutse ko ibitero bindi vyabereye mu karere ka Kharkiv, ariko bino bitero vyabereye mu karere ka Kharkiv bikaba bitaramenyekana ivyononekaye muri bino bitero igisirikare c'Uburusiya cakoze mu karere ka Kharkiv. Ibitero vyo mu karere ka Kharkiv bikaba vyakozwe n'indege za gisirikare z'Uburusiya. Umuvugizi rero w'igisirikare c'Uburusiya amenyesha ko ngo ibitero vya special operation ngo biriko birabandanya bigenda neza nkuko yabishikirije. Inyuma yaho yariko amenyesha ko igisirikare c'Uburusiya cakuroye indege zibiri za Su-25 z'igihugu ca Ukraine. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tukivuga nyene rero amakuru yo muri Ukraine, perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky aheruka ku munsi w'ejo uheze yarirukanye bamwe mu bategetsi b'ikino gihugu ca Ukraine, aho yirukanye umukuru w'iperereza ndetse yirukana n'umushingwamanza mukuru w'igihugu ca Ukraine, aho bose bakaba bagiriza ngo inzego bayoboye ngo ziriko zikorana, ngo bakozi benshi cyane b'inzego bayoboye ngo zikorana n'inzego z'Uburusiya mu gutanga amakuru, ngo biro bigatuma igisirikare c'Uburusiya kiba gifise amakuru yose, ndetse ngo n'Uburusiya muri rusange bukaba bufise amakuru y'ibiriko biraba muri Ukraine. Abirukana bano bategetsi nta nubwo yigeze avuga amazina yabo, ariko rero amazina y'abirukanywe akaba ari Madame Denisova na nundi yitwa yari Slova ndetse na Randimiro. Aba rero akaba aribo bategetsi batatu bakuru baraye birukanywe na Perezida Zelensky wa Ukraine, ndetse akaba yarirukanye n'abandi bakozi benshi bari basanzwe bakora muri zino nzego zose. Rero akaba abagiriza ahanini gukorana n'igihugu c'Uburusiya, aho iperereza ry'Abongereza ndetse n'Abanyamerika ryerekanye ko bano bategetsi bose bakorana vya hafi cyane gose n'igihugu c'Uburusiya mu gutanga amakuru y'ivyo Ukraine iriko irakora, yaba ajanywe n'intambara ndetse yaba yajanywe n'amatohoza igihugu ca Ukraine kiriko kirakora. Ibi rero Perezida Vladimir Zelensky akaba yamenyesheje ko ari nko kuba ari uguhemukira igihugu ku rugero rwo hejuru cyane gose, ndetse ahavuga ko bano bategetsi bitebuke bazokurikiranwa n'ubucamanza bwa Ukraine. Ariko kugera ubu muri bano bategetsi bose akaba atanumwe yafashwe, ataroko gusa bahagaritswe mu kazi kubera perezida akiri mu ntambara, akaba hiro yabiretse. Tubibutse ko kuva intambara yatanguye Perezida Zelensky akaba amaze kwirukana abatari bake, yaba mu gisirikare yaba abagenerale n'abandi. Rero abaze kwirukanwa bose akaba atanumwe arafatwa ngo afungwe, kubera ubu igisirikare ndetse n'ubucamanza bwa Ukraine bufokasinze gusa ku by'intambara iriko irahuza igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine. Turabandanya n'ano makuru yacu. Makuru yacu rero reka tubandanize muri aka karere nyene, tubandanize mu gihugu c'Uburusiya. Perezida Vladimir Putin ku munsi w'ejo imbere yuko afata urugendo uno munsi rwamushikanye mu gihugu ca Iran, yamenyesheje ko ngo ivy'Uburayi na Amerika ngo biyumvira ngo vyo gucira umukenke igihugu c'Uburusiya, ngo gukura igihugu c'Uburusiya ku rugero ku rwego mpuzamakungu, ko ngo ibi ari nk'indoto, ngo kuko Uburusiya ngo ni bumwe mu bigize umuryango mpuzamakungu. Ngo Uburusiya rero nta kuntu na kumwe ngo bushobora gucirirwa ivomo ubwabwo ngo bugasigara ari bwonyene, ngo kuno kwihenda cane gose ku bihugu vy'uburengerazuba bw'isi. Ngo Uburusiya buzoguma bukurikirana ibikorwa byose bibera ku isi, ndetse ngo Uburusiya buzoguma bufise umugabane co kimwe n'ibindi bihugu kuri iyi si. Ngo cane cane ko Uburusiya bufasha muri vyinshi mu biba kuri iyi si muri rusange, aho yamenyesheje ngo nk'ibiriko bibera mu kirere ku bushakashatsi buriko burakorwa n'abahinga b'Abarusiya bari mu isanzure. Ndetse tubutse ko nyene ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze Uburusiya na Amerika basinyaniye amasezerano yo kubandanya bakorana n'ikigo ca NASA, ikigo cyitwa Kosovo ca Abarusiya gikora ubushakashatsi mu isanzure. Cyasinyaniye kandi amasezerano hano n'ikigo c'Abanyamerika cyitwa NASA yo kubandanya bakorera ubushakashatsi hamwe amasezerano. Ndetse Perezida Vladimir Putin akaba yari yashimye, aho avuga ko
ko ngo ni byiza ko ibihugu byateye imbere muri tekinoloji ngo bibandanye bikora hamwe kugira ngo bitorere inyishu ibibazo bihanze iyi si hamwe ngo kuko atanumwe bishobora bibuse ko ikigendajuru kinini cyane rwose kiri mu isanzure gisanzwe bikora ubushakashatsi bwinshi cyane rwose ku isi ari ikigendajuru cubakiwe mu gihugu cy'Uburusiya ariko rero kino kigendajuru kikaba gisangiwe n'ibihugu byose aho Uburusiya aribwo bwakoze ahanini akazi kanini ariko n'abanyamerika ndetse n'abayapani n'abanyakanada n'abongereza bakaba basangiye kino kigendajuru kimaze hafi imyaka 20 kiri mu isanzure kikaba cyaratewe kivuye ku butaka bw'Uburusiya. Turabandanya n'ano makuru yacu rero aho tugiye kubabwira rero iby'urugendo rwa Perezida Vladimir Putin rwamushikanye ku butaka bwa Iran. Perezida rero Vladimir Putin kuri no munsi yafashe rutemikere yerekeza mu gihugu ca Iran. Ni nyuma yaho Perezida Biden wa Amerika yaramaze iminsi avuye muri kano karere ka Aziya y'uburengerazuba. Perezida Vladimir Putin nawe rero akaba yashitse muri kano karere ka Aziya y'uburengerazuba. Perezida Vladimir Putin akaba yakiriwe na mugenzi we Rasin wa Iran aho yabonaniye kandi muri no rugendo na Perezida Eduardo wa Turiki aho rero bariko bagirana ibiganiro byo gufashanya hagati ya bino bihugu byose gukomeza ubucuti nkuko biboneka ko bino bihugu biri byose byahoze arabagenze mpamfe b'igihugu cy'Uburusiya. Rero bikaba biboneka ko imigenderanire ya bino bihugu n'ubundi ni nyuma yaho Uburusiya butereye igihugu ca Ukraine mu byo bise invasion. Uburusiya bukagita special operation itatosikaye cyane kuko igihugu ca Turiki nubwo gisanzwe kiri mu muryango wa NATO kitigeze gicira urubanza igihugu cy'Uburusiya canke mu gihengamire ku gihugu ca Ukraine, nubwo igihugu ca Turiki cahaye ibigwanisho nk'amadrone igihugu ca Ukraine iboneka ko ari business gusa, ariko rero cagumanye imigenderanire myiza n'igihugu c'Uburusiya, ndetse aho ibiganiro byinshi bihuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Uburusiya byagiye bibera muri Turiki, ndetse n'ibindi muri ndwi dutanguye bizobera mu gihugu ca Turiki bihuza igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine. Abaperezida rero bose batatu bakaba bariko baragirana ibiganiro kugeza isaha tutaramenya ibyo bapfunditse, ariko rero ubutasi bw'abanyamerika bakaba bamenyesha ko ngo Perezida Vladimir Putin ngo yoba yagiye muri kino gihugu gusaba igihugu cha Iran ko comuha ibigwanisho na cyane cyane ibigwanisho byo mu bwoko bw'amadrone, aho bivuga ko igisirikare cy'Uburusiya gikeneye amadrone cyane, nacyo kino gihugu cha Iran kikaba gisanzwe gifise amadrone atari make kandi hizewe ku rubuga rw'intambara, ndetse ubutasi bukaba nabimenyesha ko ngo hoba hari n'ibindi bigwanisho bishobora kuba bizova muri kino gihugu cha Iran bigahabwa igisirikare cy'Uburusiya, ndetse bakaba banamenyesheje ko ngo hoba hari abasirikare b'Abarusiya baba bagiye kugenda mu gihugu ca Iran gufata imyimenyerezo yo gukoresha ano madrone ndetse n'ibindi bigwanisho igihugu ca Iran kigiye guha igihugu c'Uburusiya. Ariko rero Iran ntirahakana bino canke ngo bimenye ngo yemeze bino, ariko rero Iran ikavuga ko ayoyo icishaka ari kuvugana n'Uburusiya ngo Uburusiya abufashe gutera igitutu Amerika ngo Amerika igaruke mu biganiro bijanye n'ivya nuclear, aho biboneka muri kino gihe ko Israeli na Amerika bahanze ijisho cyane gose igihugu ca Iran kubijanye n'ivya nuclear power, aho biboneka ko ngo igihugu ca Iran coba kigeramiwe aho gishobora guterwa n'igihugu ca Israeli kubera ibigwanisho by'umara kiriko kirategura gukora, aho bivuga ko ngo kimaze kugera hafi ku bice 80% kino gihugu ca Iran kikaba coshobora gukora umwanya wari wose ibigwanisho by'umara kubera amasezerano yabuza kino gihugu gukora bino bigwanisho by'umara, asa nuko yasheshwe ku ntwaro ya Perezida Trump, aho Perezida Trump yafuze amasezerano bari baragiranye n'igihugu ca Iran. Igihugu ca Iran rero gifatirwa ibihano byinshi cyane gose mu by'ubutunzi byatumye ifaranga rya Iran ritakaza agaciro, ndetse igihugu ca Iran kigasubira inyuma mu by'ubutunzi. Igihugu ca Iran kigaca kigira ishavu kikabandanya gikora ibigwanisho kigwiza ubumara bwo gukora amamisire ya nucleaire, ariko rero kugeza isaha tuvuga ano makuru igihugu ca Iran kikaba kitarashobora gukora amamisire ya nucleaire, na cyane cyane ko igihugu ca Israel kibirabira hafi, aho igihugu ca Israel kirahira ikikarengwa ko kidashobora kwemera ko igihugu ca Iran gitunga aya mamisire ya nucleaire. Urugendo rero rwa Perezida Vladimir Putin muri kano karere zomara iminsi 3, aho Perezida Vladimir Putin amenyesha ko ngo Uburusiya butazigera buhengeshanya gukorana nabo bose bibona ko bushobora gukorana, bona cyane cyane ko
ibihugu byise abansi b'Uburusiya ngo bariko bakorana na Amerika, ngo Amerika rero ikaba ngo iriko ishira igitutu ku bihugu byinshi cyane gose kwisi kugira ngo bicire umukenke igihugu c'Uburusiya, ariko rero biboneka ko ibi biri kure cyane gose kuko hari ibihugu byinshi cyane gose n'ubu bishaka gukorana n'igihugu c'Uburusiya. Turabandanya n'ano makuru yacu, amakuru akurikira tubabwira ivy'urugendo rwa Perezida Biden yagize muri kano karere, aho biboneka ko atakimwe rwashizeho. Perezida Biden wa Amerika nawe yararangije urugendo rw'iminsi 3 nyene muri kano karere, aho urugendo rwiwe rwatanguriye mu gihugu ca Israel, inyuma ava mu gihugu ca Israel asimbira gatoya muri Palestina, aho yamaze hafi amasaha 3, maze avuye muri Palestina aho yise yerekera mu gihugu ca Saudi Arabia. Urugendo rero rwa Biden rwari rwitezwe ko Perezida wa Amerika yagomba gushika ku bintu bitatu by'ingenzi nyamukuru. Yashaka kumvikanisha bano barabu, aho yashaka kumvikanisha igihugu ca Palestina ndetse igihugu ca Israel, ndetse akaba kandi yanashaka no kumvikanisha igihugu ca Saudi Arabia n'igihugu ca Israel, ndetse akaba yashaka ko igihugu ca ikindi ca kabiri yashaka ko igihugu ca Saudi Arabia congereza ibitoro ndetse na gaze giproduza kugira ngo ibiciro bigabanuke ku isoko mpuzamakungu. Ariko rero muri bino bintu bitatu byose by'ingenzi byari byajanye Perezida Biden wa Amerika, biboneka ko atana kimwe yigeze ashika ko, ahubwo abahinga mu bya politike ndetse n'abashakashatsi bavuga ko ahubwo ngo urugendo rwiwe yaba ari uwundi atari no kurugira, kuko ivyo yashaka gushika ko ahubwo nabishika ko ahubwo vyasubiye inyuma yunyuye ngo n'ivyari bihari, kuko akiva muri kano karere ka Palestina abagwanyi ba Hezbollah bahise batera amarokete mu gihugu ca Israel. Israel nayo nyene ndetse Perezida wa Amerika akiri muri kano karere, Israel ihita irishura itera amarokete muri Palestina. Ibiro bikaboneka ko intumbero ya mbere ya Perezida Biden yari maze kuburizamwo yo kugira ngo bino bihugu byose bigira amahoro byumvikane, ariko rero bikaboneka ko bano barabo batabyishimiye na gatoya. Ikindi ca kabiri Perezida Biden yari yizeye nuko igihugu ca Saudi Arabia cari kugwiza ibitoro kugira ngo ibitoro bimanuke ku isoko mpuzamakungu. Nivyo yaragiye mu gihugu ca Saudi Arabia yakigwa neza n'abategetsi ba Saudi Arabia, ariko tubibutse ko imbere yuko agendayo hari habuzo byinshi cyane, na cyane ko yari yaravuze ko igihugu ca Saudi Arabia azogifatira ibihano ndetse agatuma ubutunzi bwacu busubira hasi. Ni mu gihe yariko avuga ku bijanye nuko Saudi Arabia yishe umujournaliste yarasanzwe afise ubwene gihugu bwa Amerika, akaba yari n'umuntu atavuga rumwe n'igihugu ca Saudi Arabia, akaba yari yiciwe. Uwo yitwa Jamal Khashoggi akaba yariciwe muri ambasade ya Turikiya, muri ambasade nako ya Saudi Arabia mu gihugu ca Turikiya, aho rero Amerika yamirije cyane gose ibintu cyane Perezida Biden, ariko agenda muri kino gihugu akaba yarisiguye ko ngo Amerika yoba yarakoze amakosa mu kuba itatohoje neza ngo menye ivyabaye. Ariko rero ibi bikaba bitatumye ko abategetsi ba Saudi Arabia basuzugura cyane gose Perezida wa Amerika, kuko ivyo bavuganye byose mu nyuma bamenyesheje ko atana kimwe bahurije ko, aho ndetse ibyo Perezida Biden yarize ngo yashitse ko ikintu ca mbere Perezida Biden yari yishimiye ko yashitse ko yari amasezerano yo kongera kugira ingendo ziva muri Saudi Arabia zigenda mu gihugu ca Israel. Ibi bikaba byaratangujwe aho Saudi Arabia yuguruye ikirere cyayo ku ndege ziva muri Israel. Ibi rero Saudi Arabia ikaba hisemenyesha ko ngo bitabaye kubera Perezida Biden yagendeye muri kano karere, ngo ahubwo ngo igihugu ca Saudi Arabia cabonye ko ngo bivanye n'amasezerano bagiranye n'igihugu ca Israel ko cari gihe ciza cuko Israel indege zayo zemererwa kongera kugwa ku butaka bwa Saudi Arabia. Ibi rero bakaba bamenyesha ko atari ivyo ivyakozwe na Perezida wa Amerika Biden mu rugendo yagize muri kano karere. Ikindi rero cari kitezwe ngo nuko Saudi Arabia yari kugwiza ibitoro, ariko rero Saudi Arabia ibi aho kugwiza ibitoro yahise igabanya ahubwo n'ibitoro yariko iraproduza, aho rero ibiciro by'ibitoro Perezida wa Amerika yinjiye muri kino gihugu ca Saudi Arabia akagunguro kitwa barel kari ku madolari 99, ariko Perezida Biden akihava akagunguro k'ibitoro kahise kaja ku madolari 103. Nukuvuga ko akagunguro kahise kaduga
amadolari 4 yose. Urumva ko rero urugendo rwa Perezida Biden atana kimwe rwakoze muri kano karere, urugendo rw'iminsi 3. Perezida Biden akaba yasubiye mu gihugu ca Amerika mu ijoro ryo kuwa gatandatu, akaba atanuko muri Amerika iwabo yakiriwe, aho yakiriwe gusa n'abasekirite biwiwe, aho yashitse muri Amerika ari nkaho avuye, ndetse aho avuye mu rugendo rutazwe n'igihugu, aho ndetse n'abamenyesha makuru bari ku kibuga c'indege bari bake cyane. Gusa yavuye mu ndege ahita yurira mu modoka yiwe nziza cyane y'icubahiro The Beast, ahita agenda mu biro vya White House atana ikiganiro haye abamenyesha makuru, kuko byaboneka ko urugendo rwiwe rwabaye imfa gusa yagize muri kano karere ka Aziya y'uburengerazuba. Turabandanya rero hanano makuru yacu atubabwira ibindi biriko biravugwa ku isi. Tuve rero mu burengerazuba bwa Aziya nkuko mwumvise ibihavugwa, tugaruke ku mugabane wa Buraya. Ku mugabane wa Buraya rero afise ikibazo gikomeye cyane gose inyuma yaho Uburusiya butanguye kubimira gaze. Tubibutse ko Uburusiya bwahagaritse gaze yahora igenda mu Burayi muri iyi minsi, igaze yaca ku murongo witwa Nord Stream 1, aho Uburusiya bwamenyesheje ko buriko burasubiramwo no muhora usubiza amatiyo. Twe twamenyesheje ko amatiyo azosubizwa, ano matiyo azova mu gihugu ca Canada. Igihugu ca Canada nivyo maze kurekura ano matiyo, akaba rero ibikorwa byo gusanura uno muhora wa Nord Stream 1 bibandanya. Bose ko Uburusiya bwari bwamenyesheje ko buzokora bino bikorwa mu minsi 10 itarenze, ariko rero Gazprom y'Uburusiya ikabamenyesheje ko ngo bikorwa bishobora kurenza iminsi 11. Uburayi rero bukaba biboneka ko bugaramiwe cyane gose no kura gaze n'ibitoro. Uburayi rero buriko buragerageza uburyo bwose bushoboye kugira ngo uburonke gaze n'ibitoro, na cyane cyane muri kino gihe Uburayi bukeneye gaze nyinshi cyane gose n'ibitoro. Uburayi rero buriko bugerageza kurondera gaze mu bihugu byose byo bifise gaze byo kwisi. Umukuru rero canke umunyabanga mukuru w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Yvonne der Leyen akaba yagendeye igihugu ca Azerbaijan, aho yagiye kuvugana n'abategetsi ba kino gihugu ca Azerbaijan kugira ngo bongereze ibitoro na gaze bari basanzwe baha Uburayi. Akaba rero yagize amahirwe aho kino gihugu, perezida wa kino gihugu ca Azerbaijan yagiranye amasezerano n'umu perezida w'ubumwe bw'Uburayi Yvonne der Leyen, aho aya masezerano ngo azotuma bongereza ibitoro bari basanzwe bagurisha mu Burayi inshuro 2, ndetse bakongereza na gaze bagurisha mu Burayi inshuro 2. Bikaba bizotangura mu mwaka uza, aho amenyesha ko kino gihugu ngo gishobora gutanga ibice 40% bya gaze n'ibitoro Uburusiya bwahora buha ubumwe bwa Buraya. Sivyo gusa rero ibihugu byose by'Uburayi biriko biragerageza uko bishoboye kose kugira ngo bironke aho vyokura gaze. Igihugu c'Ubufaransa naco casinyiraniye amasezerano n'ubwami bw'Abarabu bwa Emirates State, aho umukuru wa kino gihugu ca Emirates State yagendeye igihugu c'Ubufaransa. Mu masezerano rero bagiranye hari i Paris ku mugwa mukuru na Perezida Emmanuel Macron, bakaba bavuganye ko igihugu ca Arab Emirates congereza ibitoro cyari gisanzwe giha igihugu c'Ubufaransa, ndetse kikongereza na gaze. Muri amasezerano rero no nyene azotangura gushigwa mu ngiro mu mwaka uza. Igihugu c'Ubufaransa kikaba ngo gishobora kuronka ibice 70% by'ibitoro byose gikeneye bivuye mu gihugu ca Arab Emirates, gisanzwe arico kitwara umugwa mukuru wa Dubai. Turabandanya nano makuru yacu nyene tukivuga nyene ivya bino bitoro. Tubabwire ko n'igihugu c'Ubutaliyano naco caragiranye amasezerano n'igihugu ca Algeria, aho igihugu ca Algeria naco nyene cemeye ko gishobora gukwiza ibice 75% by'ibitoro na gaze igihugu c'Ubutaliyano gisanzwe gikoresha mu mwaka. Tubutse rero ko ibihugu byose by'Uburayi biriko biragerageza uko bishoboye byose kugira ngo bironke aho bikura gaze. Muri kino gihe gaze n'ibitoro ku bihugu by'Uburayi iboneka ko ari umuzi w'ibuye, ariko rero abahinga n'abashakashatsi mu by'ibitoro na gaze bamenyesha ko ngo uko biri kose Uburayi budashobora kuronka aho bushobora gukura iyindi gaze n'ibitoro bikwiye bashobora gukwiza ibyo basanzwe bakenera, mu gihe boheba burundu gaze
n'ibitoro biva mu Burusiya, aho bamenyesha ko rero ngo ibihugu by'Uburayi bitokwihenda rwose ko ngo bizofata ingingo yo kuvavanura burundu no guheba ibitoro na gaze biva mu Burayi, ngo nivyo barashobora kuronka izindi alternative canke ubundi uburyo bwo kuronka gaze zivuye ahandi hantu n'ibindi bitoro, ngo ariko ibi ntibishobora gukwiza ntibishobora gukwiza gaze Uburayi n'ibitoro busanzwe bukeneye. Rero ngo uko biri kose Uburayi buracakeneye Uburusiya, ndetse ngo mu gihe kininiya cyane rwose, ngo kuko ibindi bihugu bisanzwe biproduza gaze n'ibitoro bidashobora gukwiza ku rugero Uburayi busanzwe bukeneye ko gaze n'ibitoro. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tuve rero mu Burayi dusimbire mu Bushinwa. Ubushinwa buragiriza Amerika gukora ibyaha byinshi cyane rwose byo mu ntambara mu bihugu Amerika yagiye igiramo intambara. Ubushinwa nako buradutunga bukaba bwamenyesheje ko bugiye kwitwara mu masentare mpuzamakungu, ngo vyanka bikunda amatohoza yigenga ngo abwizwa gukorwa ku vyaha igihugu ca Amerika ndetse ngo n'abafashanya n'igihugu ca Amerika bakoze guhera mu 2003 gushika mu 2008. Aha rero Ubushinwa bukaba bumenyesha ko ngo indege abantu benshi cyane rwose b'inzirakarengane mu gihugu ca Afghanistan ndetse no mu gihugu ca Iraq, aho igihugu c'Ubushinwa cyamenyesheje ko ngo ibitero bishika 9,000 zakozwe n'indege zo mu kirere za Amerika kuri bino bihugu, ngo biro bikaba byarahitanye hafi ubuzima bw'abantu bashika ibihumbi 48 by'inzirakarengane baguye muri bino bitero. Rero Ubushinwa bukaba bumenyesha ko ngo vyanka bikunda ngo Amerika ibi igomba kuvuga ico yabikoreye, ndetse ngo igomba kuvuga n'impamvu ziboneka zatumye yica abasivile bangana gutya. Ibindi Ubushinwa bumenyesha ngo nuko amatohoza agomba gukorwa kandi kubyo Amerika yakoze muri Syria ndetse ngo n'ivyo yakoze muri Libya. Ibi byose rero bikaba biri mu cegeranyo kinini cyane gose cyashizwe ahabona n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigendanire n'andi makungu y'Ubushinwa Zio, akaba yamenyesheje ko ngo Amerika irirengagiza ngo mu kuvuga ko bihanira agateka kazina muntu, ndetse no kuvuga ko ibindi bihugu ngo bitaharanira uburenganzira bw'agateka kazina muntu ku isi, ngo ariko rero ibyo buvuga n'ibyo bukora bikaba binyuranye cyane rwose. Rero akaba yamenyesheje ko ngo Amerika yanafatiye ibihano abategetsi b'ibintu za sentare mpuzamakungu ICC mu gihe bagomba gutohoza kuri bino byaha Amerika yakoze muri Afghanistan ndetse n'ibyaha Amerika yakoze muri Iraq. Ibi rero Ubushinwa bukaba bwavuze ko byanka bikunda bigomba kuja habona ngo bimenyekane ibyaha byose Amerika yagizwa yakozwe muri zino ntambara zikurikirana. Amerika ikaba Ubushinwa bukaba bwavuze ko ufise ivyegeranyo ugiye gutanga muri amasentare mpuzamakungu kugira ngo ivyegeranyo n'amatohoza bitangure vyavuga kugira ngo ibyo Amerika yanyegeje byose bija habona. Naha rero duciye turangiriza hano makuru. Mwakoze abayakurikiranye, turasubira mu yandi makuru yo hanyuma. Mushishikare kugira ibihe byiza, Imana ishikare kubazigama mu banyu no mu byanyu.